Ndabaramukije, ndabahaye mwaramutse namwiriwe abantu mwese aho muherereye musanzwe mudukurikirana ku rubuga rwacu rwa Youth Media TV. Kandi nkongera nkavuga nti muhezagirwe cyane buri muntu wese aho aherereye. Imana ishishikare kubahezagira cyane, ishishikare kubagirira neza cyane, kubera ko muradukurikirana kandi ku rugero rwiza mukadusapotinga, mukagira share, like na comment na subscribe ku rubuga rwacu rwa Youth Media TV 257. Hanyuma twari tumaze iminsi dufatiriwe gato, ntitwaronka uburyo dushobora kubashirirako ivideo bivanye n'ukuntu twari dufatiwe gato, ariko uyu munsi dushaka tubashikirize ibiganiro ku rubuga rwacu rwa Youth Media TV. Hanyuma ntaraja kure cyane, ndamaze iminsi ntanga inyigisho zitandukanye kwivura dukoresheje ibimera, ariko rero ndashima cyane n'abantu musanzwe mukurikirana ibiganiro byacu. Rero ntaravuga birebire, nagomba nifuze ku bantu mwese aho muherereye mushishikare kudukurikirana kuri Youth Media TV 257. Mugire share, like na comment na subscribe ku rubuga rwacu, kandi iyi video mushishikare kuyikwiragiza kugira ngo inshuti n'abagenzi niyo mwayigira share bazoshishikara kuyibona, kandi no gushishikara baronka inyigisho zitandukanye ziciye ku rubuga rwacu rwa Youth Media TV 257. Hanyuma rero tukabasaba yuko mwoshishikara kudufata mu mugongo, mugira share, mugira comment, mugira na like na subscribe. Hanyuma abakenera kutwitura kugira ngo dushobore kubaha ubufasha bwihuta, bogerageza bakaza kudusanga mu gisagara ca Bujumbura. Uhageze ufata bisi iza mu Gatumba, naho bitoroshe muri no minsi bivuye ku ngorane ku bibazo by'igitoro, ufata bisi ija mu Gatumba. Hanyuma ugaca ubwira umukonvayere akakururukiriza mu Kajaga kuri Plaza Hotel canke kuri La Luna Residence. Uhageze cugerageza uturondere kuri iyi nimero ikurikira: 61 41 15 25. Ku bari hanze y'igihugu tanguza akamenyetso ko guteranya 257 hanyuma 61 41 15 25. Ikigo Menabo tuhari ku bwanyu, dushishikara kubakirana iteka kandi tubafasha, tubakirana iteka cyane kandi tukabafasha bibangutse cyane. Hanyuma abantu mwese mushishikara kudukurikirana, turabashimira cyane, n'abashishikara kutwitura nukuri turabashimira cyane, kandi turashima cyane ku ntahe nyinshi mushishikara gushinga kudushingira bivanye nuko twabafashije cyane. Uno munsi dushaka tubashikirize inyigisho y'umuti abantu mwese ndazi mwari murindiranye igishika. Tubaye mu buzima butandukanye mu gihugu cyacu cy'u Burundi, ariko rero hariho ubuzima budashobora kuba butworohereza cyane mu Burundi. Mu gihugu cyacu harabaye nabi, tubana n'ababanyi babi, tubana n'ababanyi batari beza, tubana n'abantu batari beza, ariko abo babanyi canke izo nshuti n'abagenzi twozimenya gute yuko atari beza? Twozimenya gute ko atari abana beza? Dushishikara kuba twoshobora kuvuga ku bitandukanye byo hirya no hino kugira ngo dushobore kumenya canke dushishikare kuraba ukuntu abo bantu twoshobora kumenya ko ari babi canke ko ari beza kuri twebwe. Rero kurikirana ino video irabikubwira byose ukuntu bigenda. Uno munsi nagomba ndabigishe ni gute ushobora kumenya umuntu akuroga. Icyo nicyo kigo nshaka twige ko uyu munsi, ni gute ushobora kumenya umuntu akuroga.
wokoresha iki? Munyumvirize neza, wokoresha iki? Kumenya umuntu akuroga ntabwo ari ibintu birebire. Koresha biri mu nzira zibiri. Hariho ivyo ukoresha tungurusumu, n'ivyo ukoresha umurara, co kimwe n'umurendarenda arico bita bamia. Bamia ni mu Giswahili, mu Kirundi c'iwacu bacita bamia, bacita gute? Rero ukuntu bashobora gukoresha bamia n'umurara ni gute? Ni gute bashobora gukoresha tungurusumu kugira ngo umenye umwasi wawe? Tungurusumu none bayikoresha gute? Fata tungurusumu yawe nubwo yoba imwe, canke ufate burya butete bwa tungurusumu, uhejeje kubifata wewe ca ufata harya mu musego wisegamuza ushireyo burya butete, uce wiryamira usenga Imana, uvuga ati Mana, jewe ndagusavye, uwuzi ko angirira nabi, amfise ku mutima mubi, uze kubinyereka, uce wiryamira. Uzovyuka ejo mu gitondo vyose biri ku rutonde. None ni gute ushobora gukora kugira ngo ukoreshe umurara na bamia kugira ngo ushobore kumumenya? Genda ufate rirya babi ry'umurara urihimbure, uhimbure karya gati kariko ajya amababi y'umurara, ukoreshe karya gati usanga gatukura, uce ugenda ufate umurendarenda, ufate karya kamwe k'umurenda ariyo bamia, uce ufata urwembe rushasha, wice ururasago rumwe ngaha, uce ufata irya bamia uyihimbure, uce ufata ka kantu uzeye ka gati k'umurara ukozemwo uce wisigaho, uce ufata ikara ryariryo ryose, ufata urihurungure utuntu dukeya, uce ukozamwo ka kantu uze k'umurara, uce ukagisha hahandi, wowe uce uryama. Basha n'umurozi azoba ari ku metero 1000 uzomubona. Umurozi uwuzo kugirira nabi vyose uzobibona. Iryo n'ibanga ndabibiye. Hariho abantu badakunda indasago, uca ushobora gukoresha tungurusumu. Harimwo batavyumva, vyumve n'ivyo nyene. Umva ari ibintu bigoye. Burya uragenda ngo ndagiye ku bapfumu, uze kuraba umuntu andoga, wirika uraja ku bapfumu kugirane. Vyikorere nawe urabe ko kandi ubikore wizeye, urabe ko bidashoboka. Ngo ndagiye ku bapfumu, umviriza yemwe ndababwira. Ntakiri umuntu azokubwira ngo uzogenda ku mupfumu ngo azogukorera ibitangaza. Nta bitangaza umupfumu gukorera. Nta na kimwe. Nta gitangaza umupfumu gukorera, nta na kimwe. Nukukurira ko utwawe twose tugahera, ariko wicaye ugafunga umutima wawe hamwe. Ivyo wifuza vyarivyo byose birashoboka, utagiye ku mupfumu, utagiye kwa rumenye atakoririye amafaranga yawe. Nk'abagore mu ngo, abadame mu ngo, reka ndabaha akarorero. Abadame mu ngo muri abantu mukunze kugira ibyago bikomeye gose cyane, bikomeye. Abagabo bakabakubita igiti kikama cyabashuhije buri minsi yose, ariko ukananirwa gutahura ni kubera iki none je mu rugo umugabo yama yankubisa nturubika iki cigo.
wegerageza nzokikubwira, nzogitanga ejo canke hirya y'ejo, witege iki cigwa co kugira ngo ushobore kuba ubayeho neza mu rugo n'umugabo, atagushwana, ata nkoni, ata makofe, ataki. Ariko ibi bintu vy'umugore n'umugabo kugushwana mu rugo birategwa n'ibintu vyinshi gose cane, nzobitanga muri ico cigwa gikurikira. Nzobitanga mu cigwa gikurikira, ukuntu ushobora kubaho utekanye n'umugabo wawe mu rugo, mudashwana, mukundanye, muja inama, ukuntu mushobora mugapanga imigambi yanyu, ukuntu yoshobora kugenda, ukuntu mushobora kubaho, ukuntu vyoshobora kubandanya, mukabaho mufise inama imwe n'umugabo wawe, ata kibazo co kwirirwa murashwana kihari. Ico cigwa nzokibaha mwitagatire mwibereho neza n'imiryango yanyu. Ku bagabo mwitege nzobaha umuti, nzobereka umuti w'abagore banyu babaca inyuma. Arinze yihenda agafuruguta, muta uzomufata hakiri mu gitondo. Iryo banga ndarikwibiye. Rero ino video gerageza uyigire share na like na comment kabisa. Kubiti muri comment ati ibi bintu bimbwire, je nzorikubwira iryo banga. Kandi iyi video wa mugabo yirungikire mugenzawe nawe manza yirabe, yumva ivyo nawe wari umucuzi. Wa mukenyezi iyi video yirungikire mugenzawe nawe yumva ivyo umucuze, nawe yumve ivyo umushuze. Nzokwereka umuti ukuntu ushobora kubana nawe n'umugabo wawe mu mateka, mu mutekano ntangere. Nzokwereka umuti wa mugabo ukuntu ushobora gufata umugore wawe yaguciye inyuma. N'abakenyezi niyo mwabinsaba muri commentaire muri benshi, namwe nzobaha umuti ukuntu ushobora gufata umugabo wawe yaguciye inyuma. Ugasanga uri umuntu w'umugabo warakoroye amamiliyoni n'amamiliyoni nka waratanze, mugabo ukaba watangiye abandi bagabo, wirigura urazana ibiro vy'inyama, ugura amawagisi, urara kujya musonga, mugabo ukaguma ugirira neza ibindi bigabo arivyo vyirira umuzigo naho ugataha kimwe mu busa. Wamukoma ngo ngo nubwo utomfasha ngo je ngo sinzobaho ibiki n'ibiki, haje ucumenya yuko bagukubise ku ntoki. Rero ngiye rero kubabwira ukuntu bizogenda n'ukuntu muzobana nabo. Uri umuntu w'umugabo ugasanga baragukoreye ko ibintu nk'ivyo. Ivyo bintu rero nzobibabwira, ndabaha icigwa ciza gitomoye gisiguritse, kandi ndababwira ibintu bisiguritse bitagoye kuronka aho iwanyu ku mbuga bihari. Nukuri yemwe bizogende neza, mubeho neza mutunganye, ata bintu vyo guhazuka ngo je yanciye inyuma, ngo urumva ngo sigaye agendana na mukanaka. Reka kwirigura tohoza, wirigura urashuha umutwe ngo uriko urarondeza muri telefone y'umugabo. Telefone y'umugabo ntikironderwamwo ama message we, canke telefone y'umugore si ikintu wirigura rondeza. Reka ndawukuvugutire, hanyuma uzovuga urabe ko utazofatisha. Canke ku bagabo ukavuga ati jewe ndashaka umugore wanje ntihagira ahandi hantu azofuruguta. Ivyo navyo nyene birahari. Ukazomenya ingene ubigenza. Umugore wawe hamwe atawundi mugabo numurungikiye message, ukamubwira ati ebana je mugore wanje yaricaye aratuza, umurungikiye message ngira ngo uza gushika muhira n'umutima urimo kumucamwo, akakubwira turabize uraza makuru ukuntu bimeze ate bana ikigabo kinaka kiguma kindungikira ama message raba. Cyangwa umugabo agashika muhira ati urabona bakobwa bana akaraba ama message bandungikira, urabona bano bagore ne babagenzi bawe baguma bandungikira ama message. None kino kiganiro rero kugira ngo kigushikeko, gira share urungikire video aba bantu bashika kuri 4 canke 5 nabo nyene baryoherwe, kugira ngo ubu buryohe bugiye kuza muri iyi video izokurikira ntuzobutore wenyene, muzoryoherwe muri benshi. Umva gute abantu bararyoshe. We bandanya gukubita kwa gakengere, ugire subscribe,
uce wongera ugire na komenti kwa ka kantu kameze uku ufyondeko kajya kameze uko pana kariya gacuramye ukubite kuri aka kameze uku ukubiteko hanyuma uce ugenda kuri ka kandi kagafreshere kameze ngo uce ugafyonda ko urungikire mugenzi wawe uraba ingene ibintu bizoguma biza ari memere ngiye kubashitsaho ibiganiro biryoshe kandi bimeze neza ukuntu mushobora kwivura. Okay, hanyuma ikindi nacyo ngiye kubashikanaho nzobashikanaho ku muti uvura igitigu, hepatite B, hepatite C, hepatite A, izi byose nzobibashikanaho ukuntu mushobora kwivura. Hanyuma nzobaha ibiganiro by'ukuntu umuntu ashobora kwivura hypertension canke ipo. Hypertension ni igiduga, ipo ni igimanuka. Hanyuma nongere ndabashikirize ikiganiro cy'ukuntu muzoshobora kwivura hypoglycemie, aho ni muri diabete. Glycemie imanuka canke isukari izamuka. Ivyo byose nzobibashikiriza. None wewe kuri kurankurikirana nicahe noba nibagiye ku bugwayi wowe ufise kugira ngo nzobugushikirize ku ikiganiro. Ndabigusabye aho hepfo muri commentaire kubitayo uvuga ati je mfise ubu bugwayi narabuze byari byo, kugira ngo ntushishikare kuryoherwa wenyene canke usange ubugwayi ufise ntabwo tubugushikirize. Rero gerageza ukubite ngaho hepfo muri commentaire ivyo wifuza byari byo byose tubigushikirize kugira ngo nawe wivure. Twebwe ntitwaje gutanguza gushikiriza bino biganiro kugira ngo wowe gupfe, oya. Ikindi nzobashikiriza umuti wo kuvura amenyo. Umuti wo kuvura iki? Amenyo, amajigo, aya y'imbere, amabwena, byose nzobibashikiriza abana ba mama. Nk'abantu muri muza Gitega, muza Rutana, muza Karusi, Cankuzo, Makamba, Ibururi, aho hose muri ahantu hari imiti imeze neza itandukanye no mu gisagara ca Bujumbura. Anyway, hariho ikindi kintu nashaka ndababwire. Jewe hano mu gisagara ca Bujumbura hari amashamba akomeye cyane, kandi hari biti bishobora kutuvura. Ariko ngomba ndakubwire wewe ukazosoroma umuti mu gisagara ca Bujumbura, mugenzawe agasoroma umuti mu gisagara ca Gitega canke Ngozi, Karusi, Kayanza, Makamba, Bururi, ujya muti wo mu gisagara ca Bujumbura ntuzovura cyo kimwe n'umuti w'Igitega, ntuzovura cyo kimwe n'umuti wo mu Rutana, ntuzovura cyo kimwe n'umuti w'Imakamba, kandi byose ari igiti kimwe. None nijyahe banga ivyo biti bitavura cyo kimwe? I Bujumbura n'isi y'umusenyi, nta kanovera na gatoya kari mwari jya vuge Bujumbura. Binataye ko ibice bimwe bimwe n'isi y'icunyunyu, ariko tuduze Igitega, Ibugarama, Mwijenda, Ikarusi, Imatana, mu Rutana, aho hose hari ivu naturel. Ico uteyemo cyose nta ntabire ukoresha. Rero kujya kijya giti gikwega zijya ijya mizi ya kijya giti ikwega erema y'akanovera k'isi ndimwa, niko n'umuti wa kijya giti uba ufise uburemere. Ukubise ku mazuru kumva birakaze bimwe biteye ubwoba. Kazamba ngo Bujumbura ngo je ngo naragikoresheje byaranze kubera uwagisoromye amajahe. Nico gituma jewe imiti nkoresha ndayikura ruguru, ndemera ikanzimba, ariko nkakoresha umuti nyamuti. Yemwe gerageza rero murabo ko ntumwabigenza kugira ngo muze murakoresha umuti nyawo, kugira ngo dushishikare kwivura dukoresheje ibimera.
menabu nta munsi n'umwe uzohengeshanya kubaha ibiganiro bigezweho. hanyuma abantu musanzwe mudukurikirana nk'abantu bari mu ntara, izo ntara za ruguru nadondaguye, ninde yobaza igiti bita umubanguti? nzobahe ibanga ry'igiti c'umubanguti. igiti c'umubanguti ni igiti gikomeye rwose mu bintu mwebwe mutazi. igiti bita umubanguti ni igiti gikomeye rwose cyane, kube ku burozi bw'ubutambukano bw'ubutumano, kube ku burozi bagutumye ibiki ku nguvu z'ikigabo. igiti c'umubanguti, abagabo byananiranye mu gitanda, igiti c'umubanguti ni danje ucihereje. nzobaha icigwa no ku giti bita umushagasha, ku badame mukeneye amavangingo, ndabaha ibanga mumene pana kuguma mwumye. nzobaha n'icigwa c'umuti uvura infection, ndabereka ukuntu tuzoza turivura dukoresheje ibimera. harya muri Edeni hari hateyemo ibiti byinshi, nico gituma byakwiragiye ku isi kugira ngo natwe dushishikare kwitagatira. ubuvuzi kama n'ubwa mbere twari dukwiye kwicara tukajijuka ukuntu twoshobora kwivura dukoresheje ibimera. hanyuma abasanzwe mudukurikirana ku rubuga rwa Youth Media TV, Imana ishishikare kubahezagira aho muherereye mwese 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 mwese. Imana ibahe umugisha. shishikara kudukurikirana kuri Youth Media TV 250. gira share, ugire like na comment kugira ngo ibiganiro mushishikare kubironka ku mwanya ukwiriye. kubatanzi nitwa Nduwimana Joel. murakoze cyane.